genda upambane upagase ngira sinzi gusa uyarihe ayo madeni y'abandi meza abiri niyahera ndi ngaha hakarenga ko n'umunsi umwe ufute nasa gutya avuye ruguru kandi ruguru urazigene hasi yanombe niki ariko nimumwanke reka azovayo twananirana niko tange mwananira nta kintu na kimwe mfasha arantuka yuvuye emwe nama yamaye nyirukanye nyene nk'ikintu menga sinzi ntanzi na iyo mva niyo nje ngo naretse abagabo b'iburaya ngo ndeka abasore b'iburaya ngo nemere mfite nabi aho inzariranye nta kintu na kimwe yigera mfasha ubuzima emwe hano siyo yayo nyene wowe nyene bagira yuko yanandeze mu bwana akanantangaza aho none siyo yayo nyene munyana nawe wereka vuga kuri nyogosenge nawe muhoro ubusa we wankike umugabo wo hanze wankike kujya mugabo wo mu bosi yari gushitwara niburayi ukaja kuri urya nzisabira bisigurira ngire ntunukuje ujya muhungu naramukunda ubwa mbere ndakubarira aho nyene nko byo kutamenya ko ari ukunda ndakubarire aho bona ko nemeye kugukora nkemera gukora kuri ibi umviriza mugabo ntacyo ndakaraga ndiza ndakubarira umviriza wewe ntugire ingorane ukabo rero iyo wari inyuma gato imbongera byari ko bimaze imwe ndabizi ko nuka urazi wewe ngira ndagufasha kiruko uko muyaga ukizanye mengo gripe ahubwo dirigirambye byose ikira ari bari ndayifise uho hivyo kabushasha uzanda kubarira je nzogufasha nyogosenge hajya kubona yuko uri kimenyene atacumaze kandi nivyo ntacumaze urumva mugabo je hari ikintu chaka kugukorera ibyo nyogosenge azosigara kubona yuko ukimaze kwisi kuri mwe kandi azokurondera akabona yuko umufitiye akamaro sivyo uravyemeye yego ndavyemeye kuri wo gukoze jewe imana nanje yo mpezagira ariko nta imana izotinda impezagire burya nawe nugira ikibazo je ndi gakuzawe je nzogufasha ndakubure rero kuhura ndaguha uduharage utubona twose ndaguha ibijumbo bigarage wamenya n'ingene babiteka ntavuga ibya bibisi ndaguha amahera ugura ibijumbo nta kubura shibirenze ucyagereza hariya epfo mumurire ko mu yawe nayo barakayagaye Hehe haragoye kuhashika iwanyu. Haragoye ariko no kwihangana. Niyoroshe. Hari hawe makorosi hariya nabonye mama we. Ni mu minyaganyaga kweri. Yo karibu she. Mahoro. Yego. Ora. Twashitse. Twashitse turaho. Karibu. None hariho muri sanze aha ni mu rugo munyana wamubonye ngaho yego bampenze kwe nicuki umviriza asha cyewe n'amajambo ahava nk'amana narashobora gukamana munya wabonye umushitsi namubonye wamubonye namubonye mbe munyana utamuzimanya umushitsi abuzimanye yavuze ngo wapi nibyo bose reka ndakuzanira abana nshaka oya vraiment cyewe ingene mwanyakiriye ikiyago nari nje kurondera oya ni sawa birakwiye ngenda amazi numvise ko bimeze neza sawa ko mwase ko tubaha amazi cyangwa naronse amazi yo mu gisagara ngira hino naronse ntukiri ingorane aha nukuri jewe singi imboga ngo mbishira umwana
nukuri kandi sinzi kuvuga mivumbi ngo ndamuvuga nibyo byiza jewe nkubwiye nti ni sawa kiba ari sawa sico kiba atari cyo kuri ico rero munyana jewe unzimanye munyana birakwiye babikwiye yego sawa reka ndabareke muyage munyana sawa turasubira sawa rero muyage muhuza ugume hafi hari igihe tuza kugukenera ndabizi sawa none uyu mwene wanyu mukugwa umubyaranje sha umuryango wanyu mwese muratagase nibiyobe gusa mukama w'ikigo mama we turashima nyine ukuri kw'Imana nyine yaturemye tugire none ndabihera jewe n'ukuri erega wandangiye arambwira ati jewe umubonye uwo mukobwa ntuzogaya uzoca ushima nivyo yavuze ngo yari yandavye mu mutima ukuri nashimye sinzi nkawe nanjye nashimye nta kibazo mbona ari byiza cy'ukuri jewe rero icyo nashaka kuvuga ni nko guhinzagira ni ukuri kuko hano umukobwa asa gutya ari no mu minyaganyaga woza amazi y'Ibujumbura naho ni ukuri kwa Mungu utoca usa n'izuba ewe Ibujumbura amatara arakunda kubura nicyo gituma nkeneye ikizuba nkawe amatara yagiye kigume kicaka nk'inyenyeri munsi erega ufise umugore mwiza uvyara abana beza ivyo ni garani ntibazokubwire mbe burya wewe nturavyara ntavyizi jewe nije ndabizi ewana abagabo bose nabonye barongora abagore beza bavyara abana beza ushitse Bujumbura abagabo baho barakunda ibintu bisayangana uzozuganira n'ibigabo bike oya nta wundi muzoganira keretse wewe wenyene kabisa n'umuhungu twahora dukundana ari we yampemukiye nawe mfise umuhungu twakundana basha munyuma kijuju kiraho cakirigiriye nyene mu gisagara je sinshobora kumva umuntu ashobora guhemukira umuntu nkawe asa gutyo kigiye telefone nahora ndamurondera asha yaciye ayizimya yasuye kundondera no kunyitaba ntibasubira ku murongo nasubiye ku murongo kabone udasubiye ku murongo iyo usubira ku murongo nari kukuronka urumva nanje nanubeye aho bandi baburiye urabyumva reka samare je ndahabona ncangamuke reka jewe ntumbone ngo ndakuze n'ibiki n'ibiki hajya nakuze ndiko ndarondera mwanya ndiko ndarondera ntubona ko washinye igihagarara n'abandi hari Bujumbura ukuntu byifashe uzoshima uzoca umwamikazi neza cyane haba iyo nzobe rero mbona yari itanguye no kumererwa nabi no amazi yaho si meza utegeza kuba wari inzobe cyane amazi y'inarakanye asharakanye kwera aca basubiza inyuma amazi y'Ibujumbura rero uzoca wera nk'urukaratasi usayangane nk'izuba hewe ucane nk'ukwezi no jewe nuko ntamubonye Bikira Mariya nari kwibaza ko ari wewe nuko ntamubonye kabisa usa na bike yawe mukobwa araho behajya muri bangahe wayo baragize nabi kutavyara benshi nk'abo bashere bapakiri kare yo pole umviriza rero namwe n'uyu muvyara ntugire ingorane jewe ninagushikana mu rugo nzobaso mbe nyoko mbe vyose wamikare sinzogutoneka niwasitara niwasitara nukuri jewe nzoguhuhira ndakubungabunge yego nanjye nzokuba umwamikazi mwiza nzokubera umukenyezi mwiza cyane kunda ndagusonere mu mahirwe no mu marushwa yego waba urwaye umbungabunge sha kunda ndagusonere nsaze neza na cyane
Be imyaka yose twariye ko tutabonanye hakiri kare. Ntaco inkweto yabonye yayo. Nta kibazo. Ariko nivyo iyo duhura none ivyo narondeye nari kubirondera ko nari kuguma samajwe n'ubwiza bwawe gusa sindonde. Nari kusamazwa n'amajambo yawe meza. Yaka. Umukobwa araha yaganeza we mubwira uti amazi yazindutse ageze kure. No kuri jewe nzoza rero niteguye. Nkora imigirwa yose ikenewe ndagutwara ku mugaragaro. Jese ndi muri babandi bacisha ku ruhande barenga ibiko oya ndisonera urabyumva. Mama ngira ngeyo. Mama ngira. Jaisaba none ko hari wibagize impuzu mu nzu kubera Nishagi na azili zihari ngira zose nizi none nizo zivanye sari mu nzu none wowe akazijeje nakiki sako kuraba impuzu mu nzu zikenewe zikameswe zidakenewe nazo ukazizinga aho zijya ubuhazi. Okay. Sawa. Angora no Hawa Jaisaba beko wamesuranye ishapu no musi nibiki Mishapu bani wewe rizo wewe ni jumbo none kuba ndayikwambuye wewe none n'icyaha kubera iyo umuntu ariko arakora akazi ntakwiye kwambara ibintu nk'ibi ushaka kwigira umusitari. Sigura yuko ishapu itari ikubereye hama ufite akayobe nkako cyo mana we burya twari dufite umukozi mwiza je ntavyo naye bwabadaye kuraba neza. Kami kazi ofisi kibazo yabaki Nta kibazo ufise n'uru ruhuzu wambaye like sinarushimye ndabona nzokurondera izindi mpuzu za kwambara izo mpuzu hapi Shakungurira impuzu none biraboneka yuko tukuguriye amavuta meza twatuvuta turimo nk'aka droknon gatonya woba mwiza cyane. Droknon ni na amavuta nyene wisize agakunere ndamenyero byo kwitukuza oya sibijya none we no gutukuza umubogare nkawe aho nyene ufise agakunere keza raba kuguru kwawe none rega jewe burya ari ikintu je buri bintu byo kwisiga amavuta nabimenyereye kabisa. Oya nta ibintu byo kwisiga amavuta jenzi ko ari iby'inkumi by'abakobwa nk'abamwebwe abadamu hari umugabo wisiga amavuta ariko uratwenze amavuta ukicaranye n'amasaha yo kwisiga amavuta biramuki atebere ibintu byo kwisiga amavuta wapi kabisa ndanuva ngo nije bapede oya tuzokugura twatuvuta nyene twiza nyene dusanzwe kugira urushirize gusa neza hamana kagashapo kawe ngaka ku mpuzu sambwa by'amavuta wapi gusa ndabona ngiye kumubwira mama akuhindurira impuzu hama kaziteza sawa. Matabaro wanje yego bikaje neza
Ndashima Imana. biraho barakomeye Asha babona amaki meza baraho kandi Yaguhaye, aragashimira yampaye ndaguhe sana sana ariko aragashimira bitangwa nabi gataka yataka yocukuza ija kuyarondera gashimira yampaye naka yazananiye Tamantu yendere hewe nuku ibintu bimeze ubusenga ni miri none ni maki ntabwo yakuze n'ijana none muri umwanya barakoreye iki we nakure mbora abona ko shima rero kwanza hano byinshi biri inyuma hewe ntaco byinshi biri inyuma ntaco reka fyete n'utu turamaze umva rero ngaho nunshorera rero ari wanje ntabari iwawe hari ikibazo sawa aho nta kibazo kabisa umugambi ugenda uranguka bukebuke basha banezerewe hariya barashima ati asha bane neza mu mahoro umugore namuzaniye n'intore waramubwiye ko afise umugabo twatitoye mu mugozi ibyo je novyubahuka nkabivuga twoba twishize mu kiziriko kituniga ibyo jewe ubona novyubahuka umugabo muzima nka je nkabivuga nta na kimwe niki namubwiye hajyaze kari inkumi reka tuyapfungure ntacyo wamubwiye sawa reka tuyapfungure tuyarye tuyanoze basha no kuyarya niyakenera n'abandi tuzobarondera niba ariyo nibuzuye tuzobabura abagowe ko ari benshi baruzuye ni benshi nawe yovuga ati nzari ijana n'ubu nobarondera nkabaza twaratoye tutunamye urabona gutora ikintu kiri hasi utunamye ndagitora gusa uhagaze uku wowe witorera ibintu uhagaze mpagaze uku nkatora none nkayanyi umbwira ko ndayaciye ikise nkani mire y'aya masaha nagusanze ngaha asanze aho nicaye mu nzu umwami ugaje naho tuko turavuga byose wapi rupa shonje umva shonje nta kibazo njya zirimo reka ndagutegure ndabishire ku meza mugabo rero natetse ibyo udakunda sinzi ko wapfa ubikunda natetse ibitoki n'ibiharage kandi bivanze ibyo wakunze rero nanjye ndapfa kurya turi bamwe icyo umwe akunze n'undi aragikunda ndapfa kurya uko nyine basigire bakuzimana hari kuva ubona video yariya nkazino ne washoye ega nibyo umuntu ndategeka none nk'ubu noreka kubirya mu ijoro baza ati urabona iyo waruri urabona apara kuzaweza rishubu nzara ngaha budahera kubera ubona hari amafaranga aba atamafaranga ari gusora hera amafaranga nagusabye je ndinjya niri none zoja rizasumwe mu mafaranga none sinjya uraje nta kibazo kwanza ni 50 ashaha ndaniranje noga amacenge ndakuruhuka ngo raje ntabwo ubona gute ujya mukobwa tumugishije imitwe akaza aratuzanira ry'amafaranga azana amafaranga nyine tukoze umugambi munyama nuri cyo kibazo gisigaye hari ikindi tugureke kwanza menyere amazana tumubwire cyo urabona ko wasize imirimo imisozi y'umugabo wawe ahora mugabo wewe niyo muzoganira akibazo je basibizananira kuyagara mwebwe abakobwa nibwo muzohuza gukora je mvuze ngo tuganire umugabo yagiye wava fuha ibaza ngo wewe ako kazi cenzo gusa kwa kukumenyesha urazifata cyangwa nakumenyesha aho ni sawa ni jewe nzo aho ni sawa bikoze wewe kandi urazi kwanyemera arabona aho namukuye azozana hanyuma dutagate turanganye kwemera sheri wanje wewe kubitwe wowe wambe cyabwenge abona ko nzotunga kubera wewe yo reka kwanza nagusubwa gutokiririye nyamba waje toki cyangwa ibitoki ngeno bigaya nawe cyabo shira basa bazigende ko ganyamba ndabyushaka kuzanu buri cyaye kwanza dutera inkuru urabona ntutira kujya cyangwa koga ne muraje